Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, ndabaramukije. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kubashikiriza inyigisho ndoramana. Inyigisho y'uyu munsi tukaba tuyishikirizwa na Patiri Emmanuel Mugiraneza, aza kutwereka ingene ukuyubaka kwa muntu kogenda, akatumenyesha kandi ko ico gikorwa co kuyubaka ari ca misi yose. Tumvirize Patiri Emmanuel Mugiraneza. Umuntu asa naho ateye kure cyane mu by'ubumenyi, umuntu ashitse kure cyane mu bijanye n'ubumenyi, yarize ibintu byinshi, aratahura ibintu byinshi cyane, uburyo bumenye ubwenge bw'umuntu buteye kure. Baratanga uburorero mu bijanye no kubungabunga amagara y'abantu. Ubu umuntu yarize ku buryo afise ubuhinga bukomeye cyane bwo kumenya n'ingene umubiri w'umuntu umeze, ibihimba byose biwugize, buryo ashobora kumupima agashika icabana no kure mu mutima. Muri ico kigabane rero bateye kure. Akandi karero batanze ibijanye no gutumatumanako, guhanahana amakuru. Timuravye ubuhinga aho buteye, ikibereye ngaho no munsi tukiraba, ikibereye muri Amerika, ikibereye ku isi nzima, tukibona ubunyene. Uburyo nk'umutama yabayeho mu mwaka w'2000 yogaruka n'umunsi yosanga byarahindutse. Ntazi telefone mobile, aheruka itarasi. Ubu tablete umubwiye tablete yumvira ko ari imeza, internet ntabona namba. Ubwo muri ico gisata ibintu biteye kure. Iyo nama rero mu gusozera igira iti, naho umuntu ateye imbere mu bwenge no mu buhinga, hari akantu gateye ubwoba cane. Tumengo uko umuntu yagiye aramenya byinshi, yaribagiye icankenerwa, yariyibagiye wenyene, nta kimenyi icari, nta kimenyi umuntu ico bisigura umuntu. Iyo rero niyo krize ikomeye cane. Bavuze bati, izi ngorane tubona ku isi zose, ikizituma umuzi nyamukuru nuko umuntu yiyibagiye. Hari krize ihanze isi, si krize y'ubukene, si amatongo yaze nuko abantu babaye benshi. Ingorane nyamukuru nuko umuntu atazi icari, yarize ibintu byinshi ariyibagiye. Iyo ni ingorane rero ihanze isi yose, kandi ni ingorane ihanze umuntu ari we wese, cane cane urwaruka. Imbere y'ubuzima abantu benshi barabura inyifato bogira, inyifato ibereye, bakabura ico bafata n'ico bareka. Umwe wese akabaho ukavyumva, canke akabaho uko abandi babayeho, ukavyumva canke uko abandi babayeho. Ku bijanye n'ikibazo ca kazoza k'umuntu, naho nyine womengo abantu ntibabona ivyo ari vyo. Kazoza k'umuntu, bamwe bagira bati kazoza k'umuntu Imana yaragateguye, ntaco umuntu ashobora guhindura. Ibyo twita predestination na destin, kugira ngo urashaka wige canke ureke, wigore canke ntiwigore, ico umukama yakwandikiye ntuzogisimba. Donc peine perdue yo kugira ico ukoze, nuko bimeze. Abandi nabo bakagira bati, jewe ingorane mfise nuko umeze, muranyakira uku, sinshobora guhindura. Je nuko umeze, iyo nyifato yegwe, je nuko meze, niko Imana yande, muranyakira uko, mumenyere, bibananiye mwangare. Je nuko meze. Ikibazo rero nashaka ko dutangurira ko mu kiganiro cacu n'iki gikurikira. Mbega by'ukuri Imana yararemye umuntu, ubuzima bwe bwose ibushirako agakwabu, hamwe umuntu ataco hindura ku buzima bwiwe. Muratawe ikibazo. Imana yarashizeko agakwabu, yarashizemo akaburungu, ubuzima bwacu n'ivyagezwe ntaco dushobora guhindura. Canke umuntu arafise uruhara mu kuringaniza ubuzima bwiwe. Umuntu yoba afise ico yogira kugira ngo ubuzima bwe buhinduke, nabi canke bubi. Ico gikorwa rero co guha intumbero ubuzima bwacu nico nise igikorwa cyo kwiyubaka. Umuntu afise igikorwa cyo kwiyubaka. Ubuzima bwiwe Imana ntiyabugeze, ntiyabwanditse ngisheko akaburungo. Umuntu afise uruhara ku buzima bwiwe, afise igikorwa cyo kwiyubaka. Ikigabane ca mbere c'inyigisho yacu turaba umuntu muri rusange. Umuntu muri rusange, nk'uko musanzwe mubizi, umuntu agizwe n'ibintu byinshi. Muri ivyo hari ibyo tubona n'amaso,
ni nk'umubiri. Umubiri w'umuntu turawubona, ibihimba biseruka inyuma turabibona, ibyo ni ibiboneka. Birafise mbere n'ikibanza washaka kinini ku buzima bw'umuntu, ibyo biseruka inyuma. Mu bigize umuntu kandi hari n'ibindi bintu bitabonwa n'amaso, hari n'ibindi bitabonwa n'amaso biri imbere muri we, uburyo amaso adashobora kubihangira. N'ibiri mu mubiri, murazi ko niyo ugiye kwa muganga bakoresha za rugagamisha kugira ngo babitore. Hari ibiri mu mubiri nabyo nyine badashobora kubona n'amaso. Mugabo hari ibindi bidashobora kubonwa na rugagamisha na mikorosikope bidashobora kubitora. Ibyo rero twavuga nk'ibiki? Ibyiyumviro by'umuntu, ubwenge, umutima, umuzirikanyi, resentima, caractère, temperament, inyifato, ingendo. Ibyo byose biri mu muntu, niyo biva mugo ntidushobora kubibona n'amaso. Mu ijambo rimwe twavuga yuko umuntu arimo byinshi, ibiboneka n'ibitaboneka. Nico gituma mbere bigoye kumenya umuntu. Kumenya umuntu biragoye. Ntushobora kubona naga ngo ndamuzi ku maso, ku mubiri ndamuzi, wihenda. Umuntu ni umuntu, ushobora kumumenya. Ukabona umuntu ku maso ukavuga ngo ndamuzi, azoca akubwira ngo moneye. Ntawuzi. Umuntu arengeye, urya muntu tubona n'amaso. Ukumenya ku mubiri byonyine ntibikwiye. Nico bije kubabwira, kubera ko umuntu ararengeye ibyo tubona n'amaso. Umubiri ni agace gatoyi mu bigize umuntu. Umubiri ni agace gatoyi, hari byinshi bigaseruka. Tugombye kumwanisha ibyo byose bigize umuntu, twavuga ko mu muntu wese harimo umuntu w'inyuma tubona n'amaso, hakaba na muntu w'imbere atabonwa n'amaso. Mu muntu wese harimo umuntu w'inyuma tubona n'amaso, hakaba na muntu w'imbere tutabona n'amaso. Uyo muntu w'imbere ku bisanzwe niwe muntu w'ukuri. Uwo muntu w'imbere atabonwa n'amaso niwe muntu w'ukuri. Niwe atuma umuntu yisa, niwe atuma umuntu yisa atandukana n'abandi. Niwe aho intumbero ubuzima bw'umuntu bwose. Niwe atuma umuntu agira umutima, agatekana, agakora ibiroranye, akiyumvira ibitunganye, akagira ubuzima bufise intumbero. Ibyo byose biva kuri muntu w'imbere, wa wundi tutabona n'amaso. Uyo muntu w'imbere niwe atuma umuntu yitwa umuntu. Umuntu w'inyuma tumusangiye n'ibikoko, tumusangiye n'ibindi biremwa. Mugo umuntu w'imbere niwe atuma umuntu yitwa umuntu. Niwe agaba umutima, niwe agaba umubiri, niwe agaba umubiri, niwe akoresha umubiri, agatuma umuntu atagabwa n'impingamiro mbi za kamere. Umuntu w'imbere niwe agaba n'umubiri, agatuma umuntu atagabwa n'impingamiro za kamere y'umubiri, bya bindi twita resistance. Umuntu w'imbere niwe akoresha umubiri kugira ngo umuntu ntabeho abeshejweho na resistance, impingamiro za kamere. Igihe umuntu agaciro ni muntu w'imbere. Afise muntu w'inyuma gusa, egome mugabo ikimuha agaciro by'ukuri ni muntu w'imbere. Ico nshaka tukiri ngaha mu kigabane ca mbere ni ukugira ngo mutahure cane ikibanza ntangere ca muntu w'imbere mu buzima bw'umuntu wese. Kumva ko umuntu w'imbere ari umuntu azimvye, ari umuntu nkenerwa, ari wagize muntu. Kugira ngo nimuze mupfishe ubusa rero umwanya wanyu muri aba bantu ku mubiri gusa, mushira umutahe muri muntu w'inyuma, ngo mwibagire muntu w'imbere. Abapastori ukoresha umwanya ugana gute mu kiro? Wipodo usubiri umwanya munini tuwukoresha muri muntu w'inyuma, kwambara, gusokoza, kunywa n'ibindi byose usanga ari muri muntu w'inyuma. Muntu w'imbere rero sinzi pourcentage afise, sinzi umwanya afise muntu w'imbere. Ni ukugira ngo kandi mu kwiyumvira ubuzima bwanyu no mu kwiyumvira ubuzima bw'umuntu, ntimugume kuri muntu w'inyuma gusa, mushikire na muntu w'imbere. Mu kuraba umuntu ntimumurabishe amaso y'umubiri, hari ibintu byinshi bimugize bituma aba umuntu. Umuntu w'inyuma arashobora kuba ari umuntu w'agatangaza, n'akarorero. Umuntu w'inyuma arashobora kuba ari umuntu w'agatangaza, asa neza, asa n'irirenga, akaba na Miss Burundi cyangwa kwa Miss Africa. Hamwe agenda mwihiganwa, bagenda Imana yaraguhaye ku mubiri uri intore, mugo mwahurira mu ibarabara, burya muntu yaba umutima wiwe wasa n'umubiri wiwe vyobaye mitende. Ubwiza afise ku mubiri iyo kuja ku mutima, ugasanga by'ukuri nta muntu ariko kandi ari Miss, ugasanga nta muntu ariko kandi ari nyakubahwa. Umubona ku mubiri ari igangi, umubona ku mubiri ari mu karavati, kandi mu mutima ari voye.
ivuga yambaye karavati kubera ko umuntu w'imbere ntawe afise umuntu w'imbere. Urwaruka n'abavyeyi ngaha mwohagabira cane, urwaruka n'abavyeyi ngaha mwohagabira cane. Urwaruka kenshi uraba muntu w'inyuma, ingene umuntu asa, ubwiza bw'inyuma, amashure yize, iparisera, imodoka, kurya niyo bagiye kugira mariage araba umuntu w'inyuma gusa. None ngo ntafise imodoka kubera iki mutokubakana? None azokubakana n'imodoka. Abavyeyi namwebwe muhagabira kubera ko investissement maniniya muriko murayisha muri muntu w'inyuma, kuja kuri Saga plage, kumuriha amashuri azimvye, kandi utigera umubona n'umunsi n'uyu. Umuntu w'imbere utamwitwararika. Umuntu w'imbere rero agizwe n'ingeso nziza, agizwe n'umutima, nico kigize umuntu w'imbere. Izo ngeso nziza kuzigereranya n'inkingi zigize inyubakwa. Izo ngeso nziza zigize umuntu w'imbere twozigereranya n'inkingi z'inyubakwa. Uko inkingi ziba nyinshi mu nzu niko inyubakwa ikomera. Iyo inkingi ari nyinshi mu nyubakwa, inyubakwa irakomera. Uko inkingi ziba nkeyi niko inyubakwa igira gute? Ihobahoba. N'umuntu nukameze rero. Uko ingeso nziza ziba nyinshi muri we niko ubuzima bwiwe buba bugize gute? Buremye, aba yubatse. Uko ingeso nziza ziba nkeyi mu buzima bwiwe niko amera nka ya nzu itagira inkingi, ubuzima bwe buba buhobahoba. Isi turimo rero niyo ngorane ifise, irasamara cane rwose umuntu w'inyuma, ikamuha ikibanza adakwiye, igasha mu buryo ntangere, uburyo umuntu w'imbere asigara ari iki? Ari uruzingo canke akaba imfuvyi. Murabe rero bavyeyi, indero nk'abana banyu niyi, les valeurs mubaha niziye. Nk'uko tumaze kubona haruguru rero, ico kigabane tugisozere. Umuntu agizwe n'ibintu vyinshi, ntagizwe n'ikintu kimwe. Muga muri ibyo byose igihambaye ni muntu w'imbere, ingeso nziza, imigenzo myiza. Ibyo bimugize tugerageze kubitandukanya kugira ngo bitahure neza. Ibyo bimugize tugerageze kubitandukanya buke buke kugira ngo bitahure neza. Mu bigize umuntu ubwa mbere hari ibyo aronka nk'iragi, le patrimoine reçu ni iragi, ntaco yakoze kugira ngo abironke. Ubugira kabiri, muri iryo ragi aronka ataciye atakoreye, harimo iragi riva ku Mana, ibyo Imana yamuhaye mu kumurema, ibyiza byose Imana iduha mu kuturema. Hakabamo n'ibyo umuntu ahabwa n'abavyeyi biwe akiri mutoye, canke ukagenda arakura bakimurera, nabyo biri mu iragi aronka atarondera. Mugabo hari n'ibindi yirondera wenyine ubwiwe, ukagenda arakura, ukagenda aratera imbere. Turavuga mbere rero iragi riva ku Mana. Umutahe wa mbere umuntu wese aronka uva ku Mana. Ni byiza tudashobora guharura. Imana iduha mu kuturema, harimo umubiri, harimo amagara, mugabo harimo na za ngeso nziza zituma tuba abantu. Kwera Imana idushiramo ikiturema. Uwo mutahe rero novuga yuko ari umutahe turonka kuri gusa, si kredi. Umutahe Imana mu kuduha mu kuturema si kredi, si ingurane tuzokwishura, si imfashanyo Imana iduha kubera ko turi aboro, ahubwo Imana iduha ibyiza byinshi cyane, ikaduha nk'umuvyeyi asohora umwana wiwe kuri gusa, kugira ngo tuzoshobore kuba abantu beza, dushobore kuba abantu b'ukuri, dushobore kuba abantu bazokwigira akamaro, abantu bazorinahaza Imana, abantu bazoteza imbere isi, hamwe Imana nayo ininazwa ibonye umuntu yaremye. Birumvikana? Turabe iragi riva ku bavyeyi. Iryo ragi riva ku bavyeyi, egome abavyeyi bafise uruhara ntangere, mugabo rirava no ku bavukanyi barera umwana, bakurana n'umwana, rikava no ku baboyi no ku bayaye bamusigarana umwanya munini, kubera ko nabo ni abavyeyi. Iryo naryo ni iragi umuntu agomba gusigarana ubundi kararondera. Ego iragi umuntu aronka mu bimugize ntiriva ku Mana honyene,
mu byo umuntu aronka atarondeye harimo n'iragi riva ku babyeyi, hari iragi riva ku babyeyi ibyo twita patrimoine génétique, hamwe usanga hari ibintu biri mu maraso yacu byavuye ku babyeyi, biva kuri papa, biva kuri mama, hakabamo n'ibyo kwa sokuru, n'ibyo kwa nyokuru, n'ibyo kwa sokuruza, n'ibyo kwa bigenda biraca mu maraso tukabihanahana hehe mu muryango, siko ni patrimoine génétique, ku buryo usanga umuntu arimo benshi, harimo papa wi, harimo mama wi, harimo nyokuru, harimo na tante, usanga urimo benshi amemta. Mugabo hambavu y'ivyo rero bica mu maraso hari n'indero baduha izotuma tugira inyifato imeze uku canke tukagira inyifato imeze kuriya, navyo ni patrimoine, indero twahawe n'abavyeyi, ikunganirwa n'ivyo tubona ku bavukanye tukiri bato. Murazi ko abana burya bariko barakina n'abandi bana bavukana usanga bagira ibintu bimwe, yigana bakuru we. Kuryo rero abo ni muri famille ya kera traditionnelle. Muri famille y'ikizungu cy'i Bujumbura usanga abantu bavyara mu maseri, muratabara kuvyara mu maseri, ndabasigurire. Hari umuryango usanga umugabo yaravyaye seri ya mbere akabyara abana babiri agahagarika, bakiga bagaheza university, akibuka ko ageze kubyara seri ya kabiri ugasanga muri seri ya kabiri ariko ariga kuvuga, umukuru wiwe yarahejeje kaminuza ariko anakora muri leta. Ni ukuvuga ko uyu mwana mutoyi nta mwene wabo azoraba, umugoya murera nibazo wa mwene wabo, n'umuyaya wiwe nibazo wa mwene wabo. Uryo rero uzosanga muri iryo ragi akura ku babyeyi harimo n'iragi ry'umuboyi n'iragi ry'umuyaya, uzosanga umwana w'umusanga n'umuboyi n'umuyaya murabitahura. Turabe umutahe umuntu wenyine yironderera, hari n'ibyo umuntu yironderera, ibyo umuntu yironderera mu bintu bigize umuntu harimo n'ibyo nawe yironderera, haba harimo ibibi n'ibyiza, byombi biba bivanze ariko kandi bitegezwa kuba bingana. Ibyo umuntu yironderera harimo ibibi n'ibyiza kandi kenshi ntibiba bingana. Hari abo usanga ibyiza biba byinshi, hari n'abo usanga ibibi biba byinshi, ugasanga rero umuntu ahengamiye hari ibyinshi. Niba yararondeye byiza azoba mwiza, niba yararondeye bibi byinshi azoba mubi. Nibyo yironderera. Iragi umuntu yironderera rigizwe ahanini imigenzo yagiye arakira, ukugene yagiye arirera wenyene, akamenyero mu bintu bimwe bimwe yagiye aracamo, les habitudes. Harimo ibyamushikiye mu buzima bwiwe, aho yaciye, abagenzi yaronse, amashuri yize n'ibindi byose. Ibyo birashobora kugira iragi ry'ibyo yirondereye. Ibyo umuntu yirondereye byose bica bisanga bya bindi byose yaronse bigaca biba ibimugize. Hari ibyo yahawe n'Imana, hari ibyo yahawe n'ababyeyi n'abayaya n'ababoyi, hari ibyo wirondereye, byose bigaca bicangana. Rero bicangana ikibazo, ingorane nyamukuru rero ni ukumenya ingene umuntu ashira hamwe ibyo bintu byose bimugize, akabishira ku rutonde neza kugira ngo abikuremo ikintu kimwe bishobore kugira umuntu ufise ibintu byinshi, ibyo yakuye ku Mana, ibyo yakuye ku babyeyi, ibyagushikiye wagiye urironderera. Ikibazo ko bibaye byinshi bicanganye, uzokwemera bibandanye bisanzara. Ni ukuvuga hari igikorwa rero umuntu agira cyo kubitorokanya akabipanga neza kugira ngo bivemo ikintu kimwe bigira umuntu. Nico nise ukwiyubaka. Rero ukwiyubaka no kumenya gukoresha iryo ragi ryose ukaryegeranya kugira ngo uve mu icyo ushaka kuba. Mu kwiyubaka umuntu akoresha ya mitahe yose twabonye, umutahe mukuru uva ku Mana, umutahe nyongera uva ku bantu, cyangwa umutahe gasozera uva mu ndero yagiye ariga. Aha niho hahagaze ibanga ry'ubuzima, le secret de la vie. Ibanga ry'ubuzima ni ukumenya gukoresha neza umutahe waronse kugira ngo ukoreshe ushobore kuba icyo wifuza kuba wowe nyine, wowe icyo ushaka kuba. Igikorwa cyo kwiyubaka ni igikorwa gihambaye cyane, nico gituma umuntu aba umuntu, kandi nta muntu yubakwa n'abandi, umuntu niwe yiyubaka. Umuntu ariyubaka, atiyubatse birasanzara. Abantu barashobora kugufasha, bakaguhanura, bakakunganira, mugabo nta muntu agusubirira. Ukwiyubaka ni igikorwa cy'umuntu wenyine ubwiwe, nta muntu agusubirira. Nico gituma abantu bashobora kuba bavukana, bararemwe n'Imana imwe, baravyawe n'abavyeyi bamwe, barize bimwe, mugabo ugasanga ntibasa kubera batiyubatse cyo kimwe. Umwe wese afise uko yiyubatse, yakoresheje ya mitahe yose. Tukiri ngaha hari imvugo zibiri nashaka ko dukosora. Imvugo ya mbere
nivuga ngo jewe mezuku sinshobora guhinduka niko Imana yandemye. Hari abantu bavuga ngo jewe nuko umeze sinshobora guhinduka niko Imana yandemye. Iyo mvugo siyo, ni imvugo y'urwitwazo, ni ukurondera kwishigikira mu bugaba. Iyo mvugo siyo, ni imvugo y'urwitwazo, ni ukurondera kwishigikira mu bugaba, kubera ko umuntu arahinduka, umuntu ariyubaka, umuntu abica ashaka kuba. Imvugo igira kabiri ni ukuvuga ngo ubuzima bwanje Imana yaramaze kushirako akaburungu, ni ibyagezwe nta gihinduka. Imana yarandemeye gutunga, nzotunga niyo no kwirirwa ndyamye ibifaranga bizokwizana, uragenda uryame byizana. Ngo ni Imana yarandemeye kuba padiri, nzoba padiri nta gisibya. Uratubaza nyine bigenda kugira ngo umuntu abe padiri. Imana rero hari ibintu idashobora. Ngaho mutege amatwi, Imana hari ibintu idashobora. Turemera neza ko Imana ari mushobora byose, yaremye ijuru n'isi, nta kinanira ububasha bwayo. Icyo Imana ishatse irakirangura. Mugabo hari ikintu kimwe conyene Imana yashatse by'ukuri kudakora ku gushaka kwayo, yarishingiye akarimbi mu bubasha bwayo. Imana ntishobora gufata umuntu ku ngufu. Imana ntifata umuntu ku ngufu. Ntizokugira umugabo ushaka kuba imbwa, ntizokugira ushaka kuba umugabo. Imana ntifata umuntu ku ngufu. Ivyo yarabirahiye, ishobora byose. Mugabo ishitse ngaho yarishirika akarimbi. Imana yaremye umuntu, imuha umwidegembyo wuzuye, imurekera uburenganzira bwiwe bwose. Umuntu niwe ahitamo ico ashaka kuba, Imana ikamufasha kugishikira, ikamwunganira. Mugabo niwe. Igihambaye rero ni ukumenya gukoresha umwidegembyo ku buryo bufasha umuntu wese guhitamo icyo ashaka kuba, gukoresha umwidegembyo wacu neza. Niba hari ikintu Imana ikunda, ikunda liberté. Imana ikunda liberté kubera ko nayo ni libre, ikunda liberté. Nico yaduhaye igihambaye cyane cya liberté. Izo mvugo rero zitirira Imana by'ukuri byidakora, predestination. Izo mvugo zishigikira mu bugaba ngo niko imeze ntacu nohindura mu nyakiruko, ni imvugo zitabereye. Dukoreshe imvugo ngereranyo ku bijanye n'ubuzima bwacu n'ico twifuza kuba. Imana irakitwereka, iratumurikira tukabona ico yifuza ko twoba, iraduha umuco kugira ngo ufise amaso yo kubona abone. Mugabo hageze kucandika, Imana ntishobora kucandika tutayihaye urusha. Ngereranije kugira ngo Imana arike kazoza kacu, ifata ikaramu n'iminwe yayo, mugabo umuntu agafata ikiganza c'Imana. Ni ukuvuga wandika hamwe n'Imana ico ugomba kuba. Ifashe ikaramu ukavuga uti andika imbwa, ukayifata ikiganza, izo oya, Imana niyo kwandika kuri imbwa. Mugabo uzorwana ugenda uyibuza kwandika. Imana ntishobora kwandika ibijanye n'ubuzima bwawe, ifata ikaramu ugafata ikiganza cayo, mwandika muri kumwe. Dukoresha imvugo ngereranyo nk'abantu banyonga imodoka. Murabona kugira unyonga imodoka hari ibirenge hakaba n'amaboko. Ibirenge biramunyura hasi ku mapedali, amaboko agatumbereza mw'ibarabara. Ku bijanye n'ico tuba rero, ubuzima bwacu Imana ibutumbereza nka kurya kw'imodoka. Iyo Imana ifashe vola iratubwira wewe ufate amapedali, ku buryo Imana ifashe vola igatumbereza, ukabona ko iri kiraje udashaka, ukora kuri friga hagarara, ntishobora kubandanya. Munyonga muri kumwe, canke Imana ikabwira iti fata amapedali, canke Imana ikabwira fata vola, je mfata amapedali. Imana nawe ushaka kuri accelerateur, niwe utumbereza ibarabara iyo ushaka kuja. Ifashe amapedali ufata vola, ifashe vola ufata amapedali. Ku buzima bwacu nuko tubutumbereza dufashanyije n'Imana. N'Imana yonyine mushobora byose, ntishobora kubutumbereza tuvuze ngo no. Hageze kumwidegembyo wacu, Imana iramusora. Yararizima hanganije
rero igikorwa cyo kwiyubaka n'intambwe nyamukuru zo kwiyubaka. Igikorwa cyo kwiyubaka n'intambwe nyamukuru bicamo. Ubwa mbere ico abahinga batubwira ku gikorwa cyo kwiyubaka. Igikorwa cyo kwiyubaka ni igikorwa camaho, ntigihera, ni igikorwa camaho. Umuntu yiyubaka ubuzima bwiwe bwose kuva mu bwana bwiwe gushika ku munota wa nyuma wo kubaho kwiwe. Burya niyo umuntu ariko aracikana aba ariko ariyubaka. No mu gupfa abantu ntibapfa co kimwe. Hari upfa yiyubaka umuntu apfa yabayeho, omere ko umuntu avekwi. Hari upfa yiyubaka ariko aratabaza ngo nimundondere patira misigo ry'abagwayi, aba ariko ariyubaka. N'uwundi apfa ariko aravuga ngo ndagiye nimusigare muraketa. No mu gupfa umuntu aheza kwiyubaka hamwe gaciye, umuntu aguma yiyubaka no mu gupfa kwiwe. Abahinga twita psychologue, abahinga bari mu bice byinshi, mwese no muhinga mu byo azi, mu byo yize, mu byo yatohoje neza, batubwira ko umuntu yiyubaka kuva mu bwana bwiwe. Umuntu yiyubaka kuva mu bwana bwiwe, ku buryo umuntu icana uno munsi usanga yaratanguye kukiba kuva mu bwana bwiwe. Ico umuntu ari uno munsi aba yaratanguye kukiba kuva kera, kuva mu bwana bwiwe, kubera ko atangura kwiyubaka akiri umwana. Uko agenda araca akenge, ukagenda arakira ibintu, ukagenda aragira utuntu tw'utumenyero, les habitudes, ukagenda arafata ingingo, utudecision, niko aba ariko ariyubaka. Nibyo bizovamo rero umuntu w'uno munsi tubona. Mu yandi majambo, ibyo bisigura yuko wa muntu w'imbere ahambaye, eka mbere na wa muntu w'inyuma tubona n'amaso, abo bantu bombi bubakwa buhoro buhoro. Umuntu w'imbere yubakwa buhoro buhoro, ubu umuntu akiri umwana nikagenda ateragira mu buzima bw'ingeso nziza, canke nikagenda arasamara yubaka nabi. Uyo muntu ugenda urarema wewe nyene, uko ugenda urarema wewe wirema buke buke, niko uzosanga uri umaze gukura. Twavuga yuko rero umuntu arategurwa, umuntu ntaza giturumbuka, umuntu arategurwa. Niba ushaka kuba umugabo bisigura uzotegura, uwo mugabo azotegurwa, ntazoza giturumbuka ngo nuko wagize mariage. Niba utarateguwe uzokwitwa umugabo ntaca amaze. Eka niba warateguwe kuba umupfasoni uzomupfasoni. Ntibizanwa n'isakramento rero ry'ukubaka Kristo abana mba, bizana n'ingene umuntu yiyubatse buhoro buhoro mu buzima bwiwe. Mu by'ukuri abahinga batubwira yuko mu ntango ntidufise imitahe ingana. Imitahe ku bantu ntingana n'ibisanzwe. Aho siho hari ikibazo, kuko mu buzima niko bimeze, imitahe ntingana. Hari usanga afise amagara meza, hari usanga ari magoyagi, hari usanga imitahe ntingana. Hari uvukira undi akavukira hariya. Igihambaye nico we uzokoza uwo mutahe ufise. Igihambaye si umutahe ufise ingana, igihambaye nico uzokoza uyu mutahe Imana yaguhaye, abavyeyi baguhaye, n'ibyo wagiye urironderera. Hari abantu babiri nagira ngo turabe badufasha gutahura ico gikorwa cyo kwiyubaka, n'abahinga psychologue. Uwa mbere yitwa Erik Erikson, atubwira ibijanye n'intambwe z'ubuzima bw'umuntu, les étapes de la vie. Ubundi tuza kuraba yitwa James Code, atubwira ico bita structure de l'environnement social. Ndaza kwisigura. Umuhinga wa mbere ariwe Erik Erikson yagize icigwa ku ntambwe nyamukuru z'ubuzima bw'umuntu, hanyuma araheza arerekana ingene intambwe yose umuntu ageze ko ategereza kwiyubaka. Iyo atiyubatse iyikurikira ntishoboka, iba nabi. Intambwe yose umuntu ageze ko ariyubaka, atiyubatse iyikurikira iba nabi. Kuri izo ntambwe yatubwiye hari n'intambwe nongeye ko, ni ukuvuga ibyo mbabwira simvuga Erik Erikson gusa, ndabishira mu ntumbero. Intambwe ya mbere nongeye ko ku vya Erik Erikson, novuga ko ari intambwe y'ukuremwa, iremwa. Igihe Imana iturema niyo ntambwe ya mbere y'ukubakwa k'umuntu. Umuntu yubakwa mw'iremwa. Uruhara nyamukuru muri iyo ntambwe rero ni uruhara rw'Imana. Imana iraturema ikatwubaka by'ukuri, ikaduha byose byankenerwa. Intambwe igira kabiri ni igihe c'ubwana. Igihe c'ubwana, umwana kuva avutse, igihe c'ubwana. Abahinga bose baremeza ko ico gihe c'ubwana ari igihe gihambaye cane mw'iyubakwa ry'ubuzima bw'umuntu. Ubwana kuva kivuka ni intambwe ihambaye cane. Ni igihe co guteragira mu buzima bw'umwana imbuto nziza, zimwe twise ingeso nziza, arizo zigize umuntu w'imbere. Ni igihe co guteragira by'ukuri imbuto nziza nyinshi, arizo zigize umuntu w'imbere, arizo twise ingeso nziza. Igikorwa cubaka umwana muri ico kiringo kiraba cane cane abavyeyi. Nico gihe umuvyeyi ateza kuba hafi y'umwana wiwe, akamwubaka,
agateragira agashinga inkingi za zindi by'ukuri zotuma umwana agira muntu w'imbere. Abarererwa n'ababoyire n'abayayabayi turabonanye ntakagaruka imbuto itewe ntabitora. Iyi ntambwe y'ubuzima bw'umuntu ibaye nabi n'ibikurikira byose birayangana, umwana apfa mwiterura. Iyi ntambwe y'ubwana ibaye nabi n'ibikurikira biba nabi. Imana iba yaramwubatse, hanyuma ababyeyi bakabandanya bakubaka, bakamumutaye nawe azokoresha kugira ngo yibake amaze gukura. Murabe rero by'ukuri aha murabe isi yacu, mbega abantu barera ni bande? Ni kenshi, ni ishure, ubu ni iterambere. Umwana agenda ku ishuri afite imyaka 3-2, wowe ugacuraba muntu w'inyuma ukazana amata, ukazana ibya muntu w'inyuma, ibya muntu w'imbere urabihaye abandi. Tugire Kristo. Mwiyumvire rero noneho nk'abana bavuka mu gihe cy'indwara, hamwe usanga imiryango yarasanzaye, abantu baba muri za burende, umugabo n'umugore n'ababanyi bose baryama mu nzu imwe ku kirago, aho abana birirwa barayenzera mu makambi biga ibintu byose n'ibiti byose hamwe. by'ukuri umenga umwana ni ameze nk'imene yo muci. Niba hari ikintu giteye ingorane ni ugukosora ibyasambuye indwara, cyane cyane mu ndera abana barose. Umuntu atera indwara buryo afite responsabilité nini yarose. Iyo umuntu rero apfuye muri iyo myaka, niyo yokura akaba nyakubahwa, ashobora kwitwa nyakubahwa mugabo ari maribobo. Mu ishuri yarize bakamuha akazi kajanye na diplome mugabo ata muntu arimwo, iby'ubwenge akabishobora akabikora. Arashobora kugira mariage kubera kwinja imyaka, mugabo ugasanga emwe ni bebe. Ubu hari n'abagore bita ba bebe. Tugire Kristo. Kandi akaba ari bebe nyene. Tugire Kristo. Iyindi ntambwe igikomeye cyane igira gatatu ni igihe c'amashuri. Igihe c'amashuri, igihe umwana atanguye kuja ku ishuri. Ikindi gihe gihambaye mu kwibaka k'umwana ni igihe c'amashuri, amashuri mato mato, igihe atanguye kuva muhira agahura n'abandi bana. Irya myaka ni imyaka ihambaye kubera ko umwana ahura n'abandi bana badafise indero zimwe, ntibafise indero zimwe, ntibarezwe cyo kimwe, agatangura kubona ingindi abandi bana babayeho rero, akigishwa n'umwigisha nawe afise uko nyina ameze. Ni ukuvuga ko umwana atangura kugira icyo bita les influences positive ou negative. Yandira wamuhaye igaca ihura n'iyindi ariko arabona ku bandi bana, agahura n'ibyo mwigisha amuha, ugasanga rero habaye iki? Bya bindi wamuhaye ibindi biraje bivyinjiramo ku buryo bishobora guca bicangana. Les influence positive ziza kongereza ibyo yaronse, cyangwa influence negative ziza kudabura iki? Ibyo yaronse. S'il vous plaît, ahantu umwana yiga burya arahambana. Ishuri umwana yiga ko ntibaritora kuryomesha. Abana bajana n'umwana ku ishuri, aho umwana agenda gutembera, inzira acamo ariko aragenda ku ishuri, ibyo abona abantu bagira kwibarabara, birya byose birafise icyo bisigura mu buzima bwiwe. C'est pas d'être. Niba aca ahantu asanga bagwana batukana, karya akaba kariko karacayo, aho umwana aca agenda ku ishuri, aho yiga, abo bigana, umwigisha, c'est pas d'être. Birya nabyo ni intambwe ikomeye mu gihe cyo kwibaka k'umwana. Niba umwana atangura kwigira kubesha, kazira muje umwana wanje ntiyakora besha, ugasanga barakoresha neza cyane kubera ko n'abandi bana barabesha. N'umwana atangura kwiba kubera ko bamwiba ikaramu, agatangura kwiga kwikoresha. Attention, ishuri ni igihe gikomeye cyane mu kwibaka k'umwana, mu kwibaka k'umuntu. Iyo bari kwarashika muri za 6e za 5e, n'umwana yigunda ubusuntu ukamuyoberwa neza cyane, akakubwira ko yagiye ku ishuri ugasanga yagiye gutembera n'abandi bana, akakubwira ko agiye ku ishuri ugasanga ariko aroga kwitanganyika impunzi yazije ku giti, akakubana agasutwa. Hari abana benshi bapfira muri irya myaka. Turumvikana? Imana ibahetse ati hari indi ntambwe ikomeye rero, intambwe bita iy'ubuyabaga, l'adolescence. Iyi myaka ni imyaka ikomeye cyane. Iyo umuntu ayirenganye baramuha felicitation. Bavuga yuko uwisimbye adakomeretse aba ajabutse igitarurwa gihitana abatari bake mu Rwanda. Urenganya iyo myaka adakomeretse aba ajabutse igitarurwa gihitana abatari bake mu Rwanda. Umuntu ajabutse arenganya iyo myaka adakomeretse aba ajabutse igitarurwa gihitana abatari bake mu Rwanda. Ndabisigura.
kubera iki? Uwahora ari umwana aba atanguye gukura, aba yahora ari umwana aba atanguye gukura. Hari ibintu ariko birahinduka mu mubiri wiwe ariko bimutera ingorane. Mbe ni normal cyangwa si normal? Ibintu biriko biranshikira nivyo canke sivyo? Ndi igihumbe canke ndi umuntu? Bavuga yuko cane les adolescents 80% bagira crise d'identité ifatiye ku mubiri wabo. 80% baranga imibiri yabo akaza abona ibisusu. Je sinashaka kugira ibintu by'ibifuso bigenda birahirira mu ibarabara. Akadevelopa crise hamwe yisonzesha akagwara tuberculose canke akabirya gushika. Bariya nk'abana b'abadolesa ku bijanye n'umubiri bavuga ko 80% bagira crise ku bijanye n'umubiri wabo. Impuzu zigatangura kwana, ibindi nuko murabibona. Ni periode nziza mugo ni periode igoye kubera ko umwana aba afise beaucoup de confusion. Ni nziza kubera abatanguye kuryoherwa ko kageze gukura, mugo nanone afise confusion n'amakomplexe menshi, beaucoup d'interrogation. Kubera iki? Abashaka kwerekana ko akuze, adashaka umuntu amuha amategeko, adashaka umuntu amwereka izo yambara kubera ko yatanguye gukura. Mugo nanone nubwo buzima bw'abakuze ntarabumenye, ntabwo azi. Doko byose bikamucanganiramo. Abatanguye kwerekana yuko afise liberté yiwe kandi akabyerekana rwose agatanga no kubikora kugira ngo akwereke nyine kutamugaba liberté yiwe. Bavuga rero yuko ari igihe umwadolescent aba akeneye abantu bakuze yiyugururira, abantu bagira confiance bakamubwira ko ibyo arimo bakamufasha kubitahura. Donc akenera abantu de confiance. Kubera rero yuko ababyeyi benshi bataganira n'abana babo, niba mutaraganira kugira umwana mutarabaye abajama n'abagenzi, ntimuzoba abagenzi muri abadolesa. Ni ukuvuga ibyiwe ntazobikubwira kubera ko ntimwigeze mu abagenzi. Kandi yari akeneye muri ico kiringo nyine umuntu yokwiyugurira akamufasha kubitahura neza, amubwira ati urabyifata nk'uku, ibi bigenda uku, ibi ni gutya. None rero ko ababyeyi adashobora kubiyugururira, ubwa mbere abafise ubwoba nk'uko bomutwenga, abafise ubwoba nk'uko mufata nk'uko ari normal, agashaka kubinyegeza, kubiryamako, abibwira umuntu w'umugenzi intime. Kata abafise rero azobibwira urunganwe, azobibwira abagenzi biwe. Na rusange bafise za ngorane, bace babica nk'uko bigombeye. Murabitahura? L'âge de l'adolescent ni âge très délicat. Ni igihe umwana bakeneye kwibanga gushaka itafari rya nyuma rimutuma adubuga n'inkingi neza. Akabura rero umuntu de confiance. Si papa, si mwene wabo azoganira na rwarwaruka. Kubera iki? Niwe uzosanga mutata kubera ko utaha mw'ijoro. Akeneye abo bantu nyine baganira, bomwakira, bomwumva n'ingoga. 2. Aratinya yuko bomutwenga akarondera kubamo atupuri kugira ngo bagume ari abagenzi, kubera bacambwira ngo uracara umwana ndayebe wowe ukomeye. Abashaka kubiyemeza ko kugira ngo bamwakire babagenzi ashobora no kubagabira iki yige basangire. Donc ni âge ikomeye cyane, il faut faire attention. Ndababaze rero, mwiyumvira iki nko ku bana b'abayabaga umuvyeyi urungika iburaya canke muri Amerika ata muntu asangaye? Ikibazo umwana w'umwadolesa urungitse iburaya, urungitse muri Amerika, ashize muri ya age ya confusion, akeneye umuntu de confiance, akeneye umuvyeyi, akeneye umugenzi w'uko ukamuha igihugu na culture akametrize. Uyu mwana mukibaza kwiki? Ni ukuvuga rero azoshikira muri ba bandi twita ibirobezo, kubera ko barya barakira umuntu, barya ntangagiza ijambo ico gusa no kuba ikirobezo nkabo gusa. Turabe ikiringo gikurikira dusozere imyaka y'ubuzima bw'umuntu akuze. Imyaka y'ubuzima bw'umuntu akuze, umuntu amaze kuba adulte. Igikorwa cyo kwiyubaka kirabandanya niyo umuntu amaze kuba umuntu akuze, twita ngarakuze. Ni igikorwa kibandanya niyo umuntu amaze kuba umuntu we twita ngarakuze. Umuntu aguma yiyubaka gushika rinde ava kuri iyi si nk'uko twabibonye. Naho abantu barahihendera bakibaza yuko ugukura bisigura ukudasubira kwiyubaka, akumva ngo ndakuze narahejeje gukura,
akibagira ko kwibaka bibandana. N'umuntu akuze ariyubaka. Icyo umuntu akuze akora ni ikihe rero? Ni ukurwana kugira ngo ashinge imizi mu ngeso nziza yakuranye. Utegereza kurwana kugira ngo ushinge imizi muri za ngeso nziza wakuranye. Ahandi urashobora gusubira inyuma ukamaye ibobo kandi witwa ukuze. Hamwe bavuga ngo nibara umuntu asara akuze, ugasanga umuntu arasara kandi akuze. Uti byaje gute? Kubera ko yashize akaguru mu ikoma ngo narakuze narahejeje. Igikorwa kigira kabiri ni ukurwana n'ingeso mbi ziri muri we. Hari ukurwana n'ingeso mbi ziri muri we, ryaragiye agiye ararondera harimo n'iragi ribi. Kurwana n'ingeso mbi ziri muri we kugira ngo azirandure. Igikorwa kigira gatatu ni ukugerageza guteza imbere za ngeso nziza umuntu yari afise no kugerageza kurondera ingeso nziza nshasha. Guteza imbere za ngeso nziza ufise, za ngabirano ufise ukaziteza imbere kandi ukagerageza no kurondera izindi ngeso nziza, izindi ngabirano nshasha. Igikorwa cyo kwibaka rero ni igikorwa kidahera. Intambwe yose y'ubuzima umuntu agezemo imusaba guhitamo icyo ashaka kuba. Intambwe yose y'ubuzima ushitsemo igusaba guhitamo icyo ushaka kuba. Ushaka gutambuka umuntu cyangwa ushaka kuguma ngaho cyangwa ushaka gusubira inyuma. Intambwe yose ugezemo utegerezwa guhitamo icyo ushaka kuba. Ingorane abantu bakuze guhura nayo rero ni ingorane bita kwimenyera. Ndahazi arahagwa. Kwimenyera. Ugasanga uri kuradevelopa les habitudes zitari zo. Kwimenyera. Hari teori y'umuntu agira kabiri, ibyo mbabwira ibya Erik Erikson. Nsozere ndabwire teori y'umuntu yitwa James Corden. James Corden atubwira ibintu bita les structures de l'environnement social. Les structures de l'environnement social. James Corden. Les structures de l'environnement social. Environnement social ni ukuvuga aho umuntu yavukiye. Iyo tuvuze environnement social ni ukuvuga aho umuntu yavukiye, ibibera impande ziwe, aho abaye, ibyo bintu byose bimukikuje, aho abaye environnement social. Aho yaciye, aho yabaye, ainsi de suite. Ibyo birafise rero inkurikizi zitari n'ubuzima bw'umuntu, kandi hari n'abantu bavuga ngo aho umuntu yavuye ntihamuva inyuma, aho umuntu yavuye ntihamuva inyuma, haramukurikira. Uyu muhinga avuga yuko environnement social ifise uruhara runini ku buzima bw'umuntu, nibyo, ariko arerekana neza ko umuntu ashobora guhindura. Nawe yogira environnement social mbi, arashobora guhindukiza ubuzima bwiwe akaba intumbero nshasha. Nawe bifise inkurikizi mugabo birashobora guhinduka, kugira ntagire umuntu yitwaza ngo jewe navukiye nta kuntu kwabo. Uyu muhinga aratwereka ko umuntu ashobora guhindura marigera aho yavukiye n'ibyo yaciyemo. Structure de l'environnement social ifise ibintu bibiri. Ishobora kuba iri forte canke ikaba faible. Aho wakuri, aho wavukiye, aho wabaye, ushobora kuba hararonse ibintu byiza byinshi, nico yita environnement fort, structure forte. Donc structure de l'environnement social iri forte. Canke ishobora kuba iri faible, ni ukuvuga kuri ahantu atacu waharonse, nk'umwana wabyawe na mama wiwe asara, akabyarwa n'umusazi, akaza aramutemberana mu isoko, akamutemberana mu ibarabara. Donc environnement yiwe en fait iri faible rwose, ntaco yaronse, yakuriye ahantu ata kintu kiriyo. Sico kimwe n'umwana wabyawe n'abavyeyi bakundana, birirwa baratwenga, basangira ibisabisho, bajana mu misa, baramutsa abagenzi. Donc wafise structure environnementale ni solide, forte. Ikindi atubwira aravuga ati hari na mode d'individualisation. Le mode d'individualisation, il y a la structure de l'environnement social, hakaba na le mode de l'individualisation. Ni ukuvuga iki? Ingene umuntu we yakiriye ibyamushikiye, ingene yifata muri ibyo byose yabayemo, yabikoresheje iki, yabyifashemo gute. Naho rero umuntu ashobora kubyifatamo neza canke akabyifatamo nabi. Ushobora kuronka byiza byinshi ukabyifatamo neza ugatera imbere, ushobora kuronka byiza byinshi ukabyifatamo nabi bikaguherana, ushobora kuronka bikeyi ugakora bigatera imbere, ushobora kuronka bikeyi ntukore ukaba nyawayo. Donc on James Corden, structure de l'environnement social dans le mode d'individualisation. Iyo amaze kwerekana ibyo bintu bibiri rero aravuga ati abantu bakuze rero ushobora kumenya ingene babayeho, ushobora kubashira mu mirwi ufatiye kuri ibyo bintu, ushobora kubashira mu mirwi
arico yise le type d'homme adulte, akavuga ngo hari ubwoko bune bw'abantu bakuze. Il y a 4 types d'hommes adultes. 4 types d'hommes adultes. Umurwi wa mbere ni uw'abaronse byinshi bagakora cyane. Yaronse indero nziza, arayakira neza, ayikuriramo, abona ibyiza biri muri yo, hama acagira gute abo umuntu yaronse umutari, arakerebuka ukawukoresha neza, sesirika azoba umuntu. Uwo ni umurwi wa mbere. Umurwi ugira kabiri ni abaronse byinshi ntibabiteze imbere. Ababyeyi barabasomesheje, barabahaye ibintu byinshi, mugabo ntacyo yakoze, so kifeke aba voyou. Abo ntibariho. Donc kera twari tuzi ko abavoyou ari ba bana ba ruguru, mugabo ubu Bujumbura abavoyou basigaye mu mafamiye atunze, aho banywa urumoge, aho abana batiga ngo beze amashure, ni abantu baronse byinshi. Structure de l'environnement social iri forte, mugabo ataco bakoze. Donc basigaye muri iyo miryango ikomeye cyane. Ni ingorane bantu, sinovuga ngo oya, ni ingorane twese. Umwana uramura ibintu mugabo atacagize arakunanira abivayo. Umurwi ugira gatatu ni abaronse bike, bakuriye ahantu habayabaye, ntibaronke n'indero ishemeye, mugabo bamenye ubukene bwabo n'amagara make yabo, barakora kugira ngo batere imbere. Bariyubatse bazi ubukene bwabo, baba abantu kandi batararonse byinshi. Hakaba rero umurwi ugira kane ni abantu baronse bikeyi, hanyuma ntibagire ico bakora namba, murumva nyine bamerewe bameze gute. Abo bantu rero uyu muhinga wacu James Gote yaciye abita amazina iyo bakuze. Abaronse byinshi bagakora cyane abita les adultes modernes autonomes. Les adultes modernes autonomes. Abaronse indero nziza, abaronse umutahe Imana yabaye mu kabarema, abaronse byiza bakuye mu ndero y'ababyeyi, abirondera ibintu byiza bakiyubaka, iyo bakuze baba les adultes modernes autonomes. Bisigura iki? Ni ba bandi bafatira ku byiza baronse bakavuga ati ibi rero okay, akabyubakirako ku buryo agenda arirondera n'ibindi byiza byinshi akongera ko. Bavuga yuko uyu muntu ashitse hose aba umuntu, nta kimuhindura, kubera ko aba yararose umutari kandi akamenya gukoresha neza. Niyo umushamu mu bavayo aguma ari umuntu. Niyo abantu bose bokwiba, niyo abantu bose boba abicanyi, kubera ko yarose indero nziza, akaronka umutari mwiza, akawentegera, akawugira wiwe, aguma ari umuntu gushika. Niyo atari kumwe n'abavyeyi aguma ari umuntu. Tugire Kristo. Abo bantu ni benshi, ndakora ingorane no kubwira umutahe. Abaronse umutahe mwinshi mwiza bangana gute? Nico kibazo premier défi. Abamenya ko bawufise bakawukoresha neza bagakerebuka bangana gute? Voilà. Donc abo rero usanga ari abantu afite imigenzo y'ikirundi, ni umukristo, niyo yoje Buraya badasenga zosenga, niyo azosanga bambara izishika haruguru y'amavi, azokwambara izishika ku birenge, kubera ko we ibyiza yamaze kubyentegra. Ni umuntu autonome personnel. Murantaho ba bandi rero baronse byinshi ntibabiteze imbere, abita les adultes traditionnels. En fait, kubera ko atamutahe wundi yarondeye, azosigara akoresha twatundi ababyeyi bamuhaye gusa, twatundi nyene ngo yanga iki papa yarakibutse, iki mama ntiyagikunda, none wewe uzoguma kwa mama na papa gusa. Isi kamunanira kwiyadabuta mu bya none, mu by'ino munsi, akavuma mu bya kera gusa, akaguma ibigaranye mu bya kera. Gujeyo ngo mama yavuga agashapo, ibyari wanje ntuzi mbari, ibyo ntabyo nzi jewe, kubera akoresha twatu ibyagezwe. Murumva uyu muntu ntiyashoboye kwibaka ngo yugurure ashobore kwakira n'ibindi bishaje. Hari abaronse bike barakora birashimwa hamwe n'Imana itangara. Hari abaronka bike bagakora bagashimwa hamwe n'Imana ibabona itangara. Abo babita les adultes modernes hétéronomes. Les adultes modernes hétéronomes. Kube attention abantu bataho, kubera yuko atabintu yaronse mu bwana bwiwe, utwafise twose n'utwo yicobacobeye. Nico gituma mwita hétéronome. En fait nta reference afise za kera. Wewe rero agendera afatwa ibintu bigezweko kubera ntihashikiye.
nta bake gahunda afise, nta bya kera afise, afata ibyo asanze bigezweho. Asanze bambara mugongawuti azokwambara mugongawuti kubera nta kindi yarose. Asanze batamba ndomboro azotamba ndomboro. Afete uyo muntu abaho nk'uko abandi babayeho. Ni heteronome ntaco afise, n'utwo yicobacobe n'utwo agenderako natwe yadukuye muri abo bantu nyene. Attention, naba rero usanga batagira personalite, nta personalite, nta ayikuye hehe. Donc kugira ngo ashobore kwiyafirima aja muri groupe, ibyo abandi bagiye yirukirayo, ari mu ngendanye, ari mu bakiru, ari muri ronofu, muri sagreke, muri mariage, hose abari yiyumvira ko kugwiza imirwi aribyo bituma umuntu wiganje. C'est un danger abantu b'Imana. No muri spiritualité birashikayo. Ugasanga ni ba bantu batinya gusaza. Donc il doit se rajeunir chaque jour. Kuko usanga umutamba visite ariko aretera kanta mu mutwe. Tumutamba nawe. Ugasanga umuntu w'umunyoku ave ntatatanye ko n'umukobwa we w'umuhererezi. Kubera ko ntacu yarose utwavize twose nitwo yicobacobe. Abaho rero uko abandi babayeho ameze nk'uruvu, afata ibara ryahashitse muko kamima hari utwo yaronse, nitwo mukengera hari utwo yaronse kandi twiza. Abantu baronse bike bakabisesagura rero mutege amatwi, bataronse na kirazira mu bwana bwabo, bafise kapitale faible, ntibagire n'ico bakora kugira ngo birere biyubake, babita les adultes non conventionnels. Les adultes non conventionnels bisigura iki? Uyo muntu nta tegeko rimugaba ribaho ku isi kukama, nta tegeko rimufata, itegeko niwe gusa. Niba avuga ngo iki ni kibi kikaba kibi, niba avuga ngo iki ni ciza kikaba ciza. Niwe mana, niwe mukuru w'igihugu, niwe guverinoma, niwe assemblée nationale, byose niwe. Nta tegeko rimugaba. Les adultes non conventionnels, abo bantu ni terrible. Nta caronse, nta cakoze, ntaco mu mugaya. Ku buryo rero ari abantu bita les rebelles, bama bagiriza abandi, barwanya sosiyete. Gufata ibirwanisho biroroshe, kwica papa biroroshe, kwica mama biroroshe, kutumvikana bavuga n'ibisanzwe. Ico nico kintu no conventionnel. N'abantu baba iminsi yose muri divorce, ntashobora kugira ikintu kiri stable kubera ko ibintu bye birakatika iminsi yose. Niyo yogira mariage, niyo yoba padiri canke master, ibintu byose birakatika, ntibifata. Umushirako amabwirizwa kandi ari no conventionnel. Ndanahura no mu kazi ntashobora kukamara iminsi ibiri. Donc atora akazi, aronka akazi, agata, aja mu kandi, agata, akazorinda asaza atahana umwaka. No conventionnel. Imigenzo myiza y'abantu b'Imana ntagahambara. Uyu James rero mu gusozera yagize ati abantu traditionnel, ni ukuvuga ba bandi baronse bya kera by'ababyeyi bakabizigama bakaba fidele, ati abantu basigaye hake ku isi ntabariho, kubera ko isi yacu iriko irahindukira basiga ku buryo na twa tundi baronse kugira ngo babe fidele biranga ntabakiriho. Akavuga ati nanone rero ba bandi baronse byinshi bakabizigama nabo babiteje imbere bariko baraba bake. Ati isi yacu rero igwirimo cane abo babiri basigaye, ni ukuvuga aba no conventionnel n'aba heteronome. Murabona isi irimo aba no conventionnel, ni ukuvuga abantu atacu baronse atari ico bakoze kugira ngo biyubake nibo benshi. Ati ubundi mukuri urimo benshi ni ba bandi ataco baronse bakicobacobera utwo bashoboye, nabo nibo benshi kubera yuko indero imigenzo myiza irigirahera. None bavukanye tugire Kristo. Ikintu c'ukwiyubaka gisaba kuba personnel. Ikintu c'ukwiyubaka gisaba kuba personnel. Wewe nyine ushaka kubiki wewe, nta wundi muntu azokubaka utiyubatse. Soba personnel. Icyo ushaka kuba niwe uzokigira, Imana izogufasha, nta wundi azogufasha. Ikigira kabiri nuko iki gikorwa cyo kwiyubaka ni igikorwa cy'ubuzima bwose. Nico gituma nashimye ko dutangura kuri iyi nkuru nziza itubwira ngo abambere bashobora kuba barima n'abanyuma bashobora kugira gute
bashobora kuba abambere. Donc Imana yaratwugururiye teromaka, aho ushaka gutangurira hose idenari ugenda uyironse. Tugire Kristo. Usabira rero kugira ngo utangure kwiyubaka, naje no kwiyubaka, twese no kwiyubaka, kugira ngo umwe wese azobe icyo Umukama yifuza ko yoba.